Muraho neza, murakaza neza kuri ukuri ku mafaranga. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibintu ndwi bituma uhora ukenye. Ibi bintu ndwi ngiye kukubwira ni ibintu ushobora kumviriza ugasanga nyuma y'iminsi mike ugasanga ubuzima bwawe bwamaze guhinduka. Ibi bintu kuko hari abantu benshi babikoze batangira kubishira mu buzima bwabo bwa buri munsi nyuma y'igihe gitoya bari bamaze guhinduka, bari bamaze guhindura imico yabo. Ubu bageze ku ntambwe zo hejuru. Rero nawe ushobora kuvyumviriza ugasanga birageze ikintu byo hindura ku buzima. Rero nuko wotegetswa kumviriza iyi video kuva ku ntango gushika ku musozo, kuko hari abantu benshi ubona ukabona ibintu byabo bakora, ukabona iterambere ryabo giruka ku muvuduko wo hejuru, ariko we nawe ukaraba ukabona ibintu ukora urakoresha imbaraga zawe zose, ariko ukabona style uguma uri hahandi muri bwa bukene bwawe. Mbenda kubaza baba bibaza yuko iterambere ryo bariva ku mahirwe. Ico no kubwira nuko iterambere ritava ku mahirwe, ahubwo iterambere riva mu myemerere canke mu myitwarire wewe witwara ku mafaranga. Hari imyitwarire ushobora kwitwara ku mafaranga ugasanga iyo myitwarire itumye iguhindura umukire, n'imyitwarire ushobora kwitwara ku mafaranga ugasanga utumye uguhindura umukene, ukazorinda upfa uri n'umukene. Rero muri video ayo mabanga niyo ngiye kukumenera kugira ushobore kuvyumviriza nyuma y'igihe gitoya ubone ubuzima bwawe bwahindutse. Reka rero tugende n'ikintu ca mbere ushobora gukora ukazorinda usaza ukenye. Ni muri ca gihe uri wa muntu udakora cane, kuko kugira ushike kwiterambere, kugira ube umukire bisaba gukora, bisaba kubira icuya. Rero namba uri wa muntu utitanga ngo ukore cane n'inguvu zawe, nuko kugira ngo uzoshike kwiterambere bizokugora. Ikintu no kubwira namba woba uri nk'umuntu ufise hagati y'imyaka 20 na 30, iyi ni imyaka igusaba gukora cane, ni imyaka igusaba kwitanga n'inguvu zawe zose ugakora, kuko niho ubugeze mu myaka y'iterambere. Rero biba bisaba yuko ukora cane n'inguvu zawe zose. Rero namba woba ufise hagati y'iyo myaka ya 20 na 30, iki kiganiro nici wawe nuko wocumviriza, kuko hari byinshi coza cubaka ku buzima bwawe ugasanga hari ico gishoboye kuguhindurira. Rero ico wokora nuko wofata ibintu by'ubunebwe ukabishira ku ruhande ugakora cane n'ivyo byoshobora kuba byo kugeza ku yindi ntambwe. Reka tugende ku kintu ca kabiri ushobora gukora ikazotuma ico kintu ukoze ikazotuma urinda upfa ukenye. Ni muri ca gihe uri wa muntu ufata amafaranga yawe yose urose ugahita uyakoresha. Muri ico gihe iyo uri wa muntu ufata amafaranga yose warose ugahita uyaspendinga, muri ico gihe usanga urinda usaza uri umukene, kuko namba warose amafaranga ugaca spendinga muri ico gihe yose wayamaze, urumva kwezi kuzaza guhera wamaze kwinjira mu ngurane, wasanze ugenda ubwira abagenzi ngo nguriza ugasanga nibwo buzima wibereyeho. Rero ni waba uri mu bwo buzima, urumva kugira ngo uzotera imbere udosanga ari ibintu bizokugora. Rero nuko wokwiga ukuntu wocunga amafaranga yawe, ukamenya ukuntu namba urose amafaranga, ukamenya ukuntu ushobora kuyapanga, ukamenya atana saving, ukamenya atana gushira mwishoramari, ukamenya buri rufaranga rwawe rwose, ukamenya ikintu rujamo, ukafata nk'ikayo ukandika ati amafaranga yinjiye ku kwezi naya, yasohotse naya. Ivyo navyo byoshobora kugufasha ugasanga birakukuye ku ntambwe wari uriko bikugejeje ku yindi ntambwe. Rero ico kintu nuko mugikorerako, kandi ibintu umuntu abikorerako nuko mu minsi iri imbere muzokumva yuko ubuzima bwe butazoba bwashobotse guhinduka. Rero namwe mutangire kuza mugenda mwisanisha n'ibintu ngira ndababwira ngaha kuri ukuri ku mafaranga, kuko ni ibintu by'ingenzi, n'ibintu bishobora kuguhindurira ubuzima bwanyu. Hama iki ni kintu naco ca gatatu gishobora gutuma uhora ukenye. Ni mu gihe uzoba uri ca gihe ufise abagenzi babi. Namba ufise abagenzi akaba ari ba bagenzi bawe ari abantu bikundira kwinywera inzoga, akaba ari abagenzi bikundira ibintu bidafise akamaro, akaba ari abantu batagira imigambi, nuko ico gihe uzosanga abo bantu batumye iterambere ryawe risubira inyuma ku muvuduko wo hejuru. Rero nuko woraba abantu mugendana, kuko umwe we niwe yavuze ngo mbwira
batanu ngo mbwira abantu batanu mugendana ngo nkubwire uriwe. Rero ni waba ugendana n'abagenzi b'abapfapfa nawe bizorangira ubaye umupfapfa. Rero nuko wo kwiga kwimenyereza abantu ubona bari hejuru yawe kandi abantu ubona bafise iterambere, navyo vyotuma iterambere ryawe ryiruka ku muvuduko wo hejuru. Ikindi kintu naco ca kane gituma abantu baguma mu bukene ni muri ca gihe uzoba uri wa muntu udashaka kwiga, kuko tugiye kuraba aho isi igeze, isi igihe tugezemwo iriko iriruka cane, kandi mu gihe uzoba uri wa muntu udashaka kwiga ibintu bishasha nuko ubuzima bwawe bushobora kuzohagarara, kuko iyo uri wa muntu ukunda kwiga ibintu bishasha, uba ufise ivyo bintu bishasha wize, uba ufise kubivyaza umusaruro kandi uba ufise amahirwe yo gutera imbere. Rero nuko kwiga ibintu bishasha, ivyo bintu bishasha mwamara kubimenya mugaca mumenya ukuntu mushobora gufatirana amahirwe. Reka tuje ku kintu ca gatanu gituma ukora ikazorinda usaza uri umukene. Nimba uri wa muntu utinya gutangira nuko bizorangira n'ubundi ataco wigejejeko, kuko ugiye kuraba abantu bose ubona batangiye suko batangiye ari uko bafise ibintu vyinshi, nuko biyumviye gutangira ahubwo batangira hakiri kare, bagenda barigira mu makosa, nyamba akoze ikosa akamenya yuko yarikoze, akamenya kuntu arikosora, hama akazosanga intsinzi yiwe yamaze kuyishikako. Rero nawe nuko wo kwiga gutangura hakiri kare, apana kuvuga ngo uzotangura ejo, kuko gutangura n'ubu, kuko iyo utangiye uyu munsi uba ufise amahirwe menshi yuko ejo ushobora gutsinda. Rero nuko mwotangira gukora ubu, nubwo wowe ubona ufise amafaranga makeya urashobora kuraba ibintu woshobora gukora kandi ugasanga aragiye arakura, kuko amafaranga uko ameze, amafaranga aho yateye aramera, amafaranga ni nk'imbuto ugenda ukabiba hama zikamera ukagenda ugasarura. Rero nuko mwokwiga gufata ayo mafaranga yanyu mukaraba ukuntu mwashobora kuyabyaza ayandi. Nimba utabisobanukiwe, hari video natanze ngaho yerekana yavuga kuri business zitandatu ushobora gukora kugira ngo ushobore kuba wo kwiteza imbere. Rero iyo izo business zitandatu ushobora kuzikora atagishoro cishi zigusabye kandi ugasanga zikuvyariye umusaruro. Rero nuko wocekinga ngaho mu mavideo ari ngaho munsi, ushobora kuyisanga muri iyo video hama ukayumviriza ugaca umenya ukuntu woshobora kwiteza imbere. Reka tuje ku kintu ca gatandatu, naco ni ikintu kivuga kutamenya gucunga amafaranga. Namba uri wa muntu urosa amafaranga utamenya ukuntu ushobora kuyacunga, nuko bizorangira uri umukene, kuko mu gihe uba ufise amafaranga ariko ukaba udafise indero, nuko bizorangira amafaranga yawe yose asenyutse, bikarangira ubaye umukene, ukazokwama muri nguriza. Burya ikintu ca mbere no kubwira, burya gukorera amafaranga ntabwo bigoye nko kuyarinda. Urashobora gukorera amafaranga ugasanga ukoreye dufate nk'ibihumbi nk'amajana nk'atatu canke nk'atanu, ugasanga ubikoreye mu kwezi, ariko ugaca usanga kuyarya ushoboye kuyarya nk'indwi zibiri canke iyinga imwe. Rero ico nokubwira nuko gukorera amafaranga bitagoye, ahubwo ibigoye cane no kuyarinda. Rero nuko mwokwiga ukuntu mwomenya kurinda amafaranga yanyu, kuko navyo byoshobora kubafasha bigatuma iterambere ryanyu ryiruka ku muvuduko wo hejuru. Reka tugende ku kintu cindwi kandi ari naco ca nyuma twoca dusozererako, ikintu ushobora gukora kigatuma usanga wisanze mu bukene, ugasanga iterambere ryawe ntushoboye kurishikako. Rero ikintu cindwi ni mu gihe uzoba uri wa muntu wizerera mu mahirwe gusa. Burya ikintu nokubwira, mu gihe uzoba uri wa muntu wizerera mu mahirwe, ukaba uri wa muntu bamuvuga ati nzoba umukire, ariko ivyo bintu ukabivuga udafise ikintu wakoze wizereyemwo, ubona yuko ico kintu gishobora kubustinga kikaguteza imbere, nuko bizorangira n'ubundi urinze usaza uri umukene. Rero nuko mwokwiga gukora ibintu mubona byoshobora kubazanira inyungu, kandi inyungu ifatika, navyo byoshobora kubafasha cane. Rero mu gihe uzoba uri wa muntu wizerera mu mahirwe, nuko bizorangira ata kintu ushitseko. Rero nuko
mwokwiga kuraba ubuzima ushobora gukora kandi mukaraba ibintu ubona wokora ushobora kuzokuramwo intsinzi ikomeye. Nimba rero woba wumva ushaka guhindura ubuzima bwawe nuko wotangira kwibaza ati mbega muri ibi bintu indwi ni ikihe kiri mu buzima bwanje. Mu gihe ushoboye gutahura ikintu coba kiri mu buzima bwawe ugashobora kugihindura nuko iterambere ryawe mu minsi mikeya gusa ushobora kubona ryaje ryiruka ku muvuduko wo hejuru. Rero namba woba wumva iki kiganiro coba cakuryoheye nyamba cakwigishije nuko wokora sabone ugakora na like bishobotse ugasangiza iki kiganiro ku bandi. Tutibagiwe ngaha yuko ngaha iyi channel yacu yitwa Ukuri ku Mafaranga dusanzwe tuhacisha ibiganiro vyerekeranye n'amafaranga hamwe n'inkundo. Wewe namba wo gukunda ibiganiro nk'ivyo nuko wokora sabone kugira ngo uzoze uraba uwa mbere mu kuronka notification, kuko navyo bishobora kuba vyo gufasha ugasanga imitekerereze yawe irahindutse. Rero reka ndabasezere, tuzoba dusubira mu biganiro vy'ubutaha. Ciao ciao.